misi yose mugira ingorane oneri mwana warda wewe muchiri heze wewe wagira ibibazo muri Belgique kitasove ujya JC Entertainment ko yashaka ko yari yamaze gutanga plainte muri police mu ushaka kuburana wandiriye wanerefonye 23h45 we n'umugabo wawe tumara 2 heures muri ko muravuga ndabafashe nagize iki après quelques jours ambassadeur wa Bubiligi yaciye abakira arabijamwe hama ingorane zirahera waciye wigira ku mugabo wawe ura boycota contrat yawe uno musi wewe uno musi neri yakugurira umuvinyu uno musi wewe uri ngugiye kumwitwarira convocation muri police my dear you will fail my dear kirazira kuvyura neri natahari tino mokone pas mieux nundi wewe kujya nagufashije muri Belgique wewe bigatora inzira niko uzonyirukanga inyuma kandi wewe ntacyo wewe irukanga inyuma parce que tu n'as rien faire genda kwanza ubanze wige mu mutwe kwambara ikareso hama uzocuza nibaze ko OPG mutanze plainte mwavuze ko neri nate yavuze ko navuze kutambara ikareso niki ungishiremo my dear duga igitega tupambane duga nzoraba bizoherera munyandikira ngo hariyo convocation we maître dona wowe sinagukiriye urubanza dernièrement ko umuntu ufitiye amafaranga ngareka kukwararaza et maintenant c'est toi qui m'écris ngo hariyo convocation yawe et d'ailleurs je vais t'exposer toi aussi ugenda uvuge nanje we yanyararaje je vais t'exposer ujya mugore ujya mu mama ujya mukenyezi ujya mukobwa wari ufitiye amafaranga je vais t'exposer toi aussi parce que j'ane marosi nagufashije wani wari kunyandikira uvuga gute kwereki akubwira ati ngo ni dossier ariko utavuze uti ivyo jewe sindavyinjiramo cyane murazi ikintu kibabaje n'ukuntu avoka wa Mona Warda ujya mu avoka wa Mona Warda yandugikiye message ambwira ngo ashaka ngo kuma ngo convocation ya Mona Warda yo muri page. Guys, ujya mu avoka jewe neri nate il y a pas même 3 semaines hari umuntu afitiye amafaranga aza kunyitwara ko ndabadadanure. Qu'est-ce que j'ai fait? Naramwandika ujya mu avoka ndamubwira ati écoute Donna, wewe hariho umuntu ufitanye ikibazo s'il te plaît, je vais pas t'exposer, ni mu bitorere inyishu muri hayo mafaranga. Jewe nari ati sinara mu publier. Et maintenant c'est lui qui vient ngo hariho ngo convocation yiwawe. Numviriza Maître Donna, iyo convocation dugi Gitega uyinzanire mushingisha urubanza tuburanira Gitega parce que jewe ndiko ndifata audio iwanje aho nkorera. Zani iyo convocation aho nkorera Igitega. Uriko uravyumva hama duce tuburana ngaho Igitega ariho peji. Ni muzombori Bujumbura jewe moi je vis pas Bujumbura. Je vis pas Bujumbura moi je suis à Gitega. Nkorera Gitega fise adresse irahari uyo mona abe yaragiye kubwira OPG muri plainte mwatanze ko navuze ko atambara ikareso. Abe yarabivuze apara ko mutana insakuzi wanyu zo ku marezo sociaux z'abastar muzizane muzitwaye muri police ifise amadosiye menshi igihugu gifise ingorane nyinshi nigishobora guhangana n'ubusakusaku bwo kuri réseaux sociaux. Genda aho mushaka hose ariko moi je vous préviens mutamamvye nzobahamba. C'est ça. Parce que j'en ai marre n'abartiste, j'en ai marre n'abantu muri entertainment, mission c'est mugiringo. Écoute Tomba Léa, ubuzimu bubaye mu bw'umugabo wawe, c'est pas Nelly qui cause ça, c'est pas Nelly. Quand je te dis sinzoreka kuvuga ingorane ufise, uzokwama ugenda muri polisi ntakizogufasha parce que polisi ntiyakira dossier z'isaku. Ni saku my dear, izi ni saku ni entertainment. I'm not Benturo. Je sindi Benturo jewe. Sindi Benturo. Ndakubariye depression ufise y'ubuzimu muri kuracamo. C'est pas Nelly qui a causé ça. C'est pas Nelly. Tu t'es exposé toi-même sur les réseaux sociaux. Tu es une star. Tuzovuga vyose tuvuge. It's not Nelly Nat.
ndabikubariye ntabwo ari nerinat my dear ntabwo ari nerinat kabisa genda circumstances nyambara circumstances nyambara isaka kwa your brain is not nerinat siwe causing your depression my dear. Live your fucking life. Live your depression life. Don't ever try kwirukanga na nerinat. You will fail. You will fail. Come on. Karibu Gitega. Ndabahaye kazi Gitega. Aha kumugwa mukuru wa politiki Gitega tupambane. Turafise police judiciaire. Karibu Gitega kabisa. Les dossiers là. Dossier nzego amakomisariya arakominikana and then muce muduga Gitega musange Gitega jombi Gitega na muntu atazi Gitega jombi Gitega c'est résidence y'Igitega ni homba ibujumbura ngenda des fois hariho idiri cyangwa ma convention avec les autres entreprises. Moi je vis à Gitega Miss yose mugira ingorane oneri mwana warda wewe muchiri heze wewe wagira ibibazo muri Belgique kitasove ujya JC Entertainment ko yashaka ko yari yamaze gutanga plainte muri police mu ushaka kuburana wandiriye wanerefonye 23h45 we n'umugabo wawe tumara 2h muri ko muravuga ndabafashe nagize iki après quelques jours ambassadeur wa Bubirigi ntiyaciye abakira arabijamwe hama ingorane zirahera wawache wigira ku mugabo wawe ura boycota contrat yiwawe uno musi wewe uno musi neri yakugurira umuvinyo uno musi wewe uri ngugiye kumwitwarira convocation muri police my dear you will fail my dear kirazira kuvyura neri natahari tino mokone pas mieux nundi wewe kujya nagufashije muri Belgique wewe bigatora inzira niko uzonyirukanga inyuma kandi wewe ntacyo wewe irukanga inyuma parce que tu n'as rien faire genda kwanza ubanze wige mu mutwe kwambara ikareso hama uzocuza nibaze ko OPG mutanze plainte mwavuze ko nerinat yavuze ko navuze kutambara ikareso niki umugishiremo my dear duga Igitega tupambane duga nzoraba bizoherera munyandikira ngo hariyo convocation we maître dona wowe sinagukiri urubanza de amagwa muntu ufitiye amafaranga ngareka kukwararaza et maintenant c'est toi qui m'écris ngo hariyo convocation yawe et d'ailleurs je vais t'exposer toi aussi ugenda uvuge nanje we yanyararaje je vais t'exposer ujya mugore ujya mu mama ujya mukenyezi ujya mukobwa wari ufitiye amafaranga je vais t'exposer toi aussi parce que j'en ai marre sinagufashije wani wari kunyandikira uvuga gute kwereki akubwira ati ngo ni dossier ariko utavuze uti ivyo jewe sindavyinjiramo cyane. Écoute ton malheur ubuzimu bubaye mu bw'umugabo wawe c'est pas Nelly qui cause ça c'est pas Nelly quand je te dis sinzoreka kuvuga ingorane ufise uzokwama ugenda muri polisi ntakizogufasha parce que polisi ntiyakira dossier z'insaku n'isaku my dear izi n'isaku ni entertainment. I'm not Benturo je sindi Benturo jewe sindi Benturo ndakubariye depression ufise y'ubuzimu muri kuracamo c'est pas Nelly qui a causé ça c'est pas Nelly tu t'es exposé toi-même sur les réseaux sociaux tu es une star tuzovuga vyose it's not Nelly Nat ndabikubariye ntabwo ari Nelly Nat my dear ntabwo ari Nelly Nat kabisa genda circumstances nyambara isaka kwa your brain is not nerinat siwe causing your depression my dear. Live your fucking life. Live your depression life. Don't ever try kwirukanga na nerinat. You will fail. Come on. Karibu Gitega. Ndabahaye kazi Gitega. Aha kumugwa mukuru wa politiki Gitega tupambane. Turafise police judiciaire. Karibu Gitega kabisa. Les dossiers là. Dossier nzego amakomisariya arakominikana and then muce muduga Gitega musange Gitega jombi Gitega na muntu atazi Gitega jombi Gitega c'est résidence y'Igitega ni homba ibujumbura ngenda des fois
hariho idiri cyangwa ama convention avec les autres entreprises. Moi je vis à Gitega. Je vis à Gitega Murazi ikintu kibabaje. Ikintu kibabaje n'ukuntu avoka wa Mona Warda. Uya mu avoka wa Mona Warda yandugikiye message ambwira ngo ashaka ngo ndangongo kuma ngo convocation ya Mona Warda yo muri page. Guys, uya mu avoka jewe nari nate. Il y a pas même 3 semaines. Hari umuntu afitiye amafaranga. Aza kunyitwara ko ndabadadanure. Qu'est-ce que j'ai fait? Naramwandika uya mu avoka ndambwira ati écoute Donna, wewe hariho umuntu ufitanye ikibazo, s'il te plaît, je vais pas t'exposer. Ni mu bitorere nyishu muri hayo mafaranga. Jewe nari nate sinaramupublier. Et maintenant c'est lui qui vient ngo hariho ngo convocation yiwawe. Numviriza Maître Donna. Iyo convocation dugi Gitega uyinzanire mushingisha urubanza tuburanira Gitega parce que jewe ndiko ndifata audio iwanje aho nkorera. Zani yo convocation aho nkorera Igitega. Uriko uravyumva hama duce tuburana ngaho Igitega ariho PJ. Ni muzombori Bujumbura jewe. Moi je vis pas Bujumbura. Je vis pas Bujumbura moi. Moi je suis à Gitega. Nkorera Gitega, fise adresse irahari. Uyo mona abe yaragiye kubwira OPG muri plainte mwatanze ko navuze ko atambari kareso. Abe yarabivuze apara ko muzana insakuzi wanyu zo ku marezo sociaux z'abastar muzizane muzitwaye muri polisi ifise amadosiye menshi, igihugu gifise ingorane nyinshi nigishobora guhangana n'ubusakusaku bwo kuri réseaux sociaux. Genda aho mushaka hose ariko moi je vous préviens mutamamvye nzobahamba. C'est ça. Parce que j'en ai marre n'abartiste, j'en ai marre n'abantu muri entertainment, mais si c'est